Ikiwe kibaye kuri Bruce Melody. Hari abantu bashobora kuza kuri double mission. Bigenda gute? Wowe uze mu gihugu. Uzi neza yuko muri ico gihugu uheranye. Yagirizwa escroquerie ni kimwe mu vyaha bihawe n'igitabo mpanavyaha cy'u Burundi. Hafi zo mu Rwanda barigeze kumufunga. Kore ikintu kimwe Bruce Melody turavye n'ama interview turavye kuri social media amafaranga arayafise. Kwa nta kuntu woza na jet privé. Narabikurikiranye byose kuri televiziyo y'u Rwanda. Ikiganiro wa mu communica imbe yitwa ndi wa mujama ari umu journaliste yavuye mu Rwanda amaze kuza 2 fois fata kuma mesa yaraje ngaha kandi abajama ni bamesha fata kuma mesa yari yarangije agenda ahantu ata connection ihari ku buryo ebana image abajama abatupendaga Shigado rakiravye qualité yafata kuma mesa mbi fata ku mavuta mbi image mbi so imeze ukuntu uravyumva bicikagurika kandi yabigize kugabanya quality man abajama wa d'abord communication yiwe urazi yuko ubu yari yaneze ati ngo umuntu azomukoresha ikiganiro ngo azobukinga akona kagaye batuzanira abatipe uravyumva ameno wacu kuno kutugaye d'abord yaje urumva nuwaje na staff yarungitse ni staff barungitse baje kudusuzugura bina bikwamirisha ukweli kwera ntushaka kubwira yuko umuntu aje gutegura igitaramo umuntu sivyo agacaza yateguye yuko adakeneye n'umuntu amukoresha ikiganiro ati kubwira ukoresha ikiganiro urabukinga. Hello boys and girls, ini sira komeze neza kwa kundi handa bukari juste galeke drume from our like black man Johnny Black belo kamera with Ivan uyu mukubito numushuro numutaturo ukabikubona Babylon mugati Babylon hoshi kuna rest man mugati take 5 Queen poem dasanzwe mwite Simbizi wasema vumba nindere umunyoni kwa kundi handa belo ko tunu bibanza dala plus tumusaze kumuhana ndakura musa Simbizi ebana yambo sana nizira komeze fresh ebana agenda fresh sana ni numusaza ntaramuragira sport nari ariko ndamusanze yambaye couch yambaye umuntu yitwa Kobe Bryant sport ivuze iki kuri Simbizi sport sport twaba twayikoze man sport biri ndakubwira sivyo je sport ndayigira sivyo ega hii maisha tunaishi ni sport ndio ngumwe ko twamaze kuba sport TV tunapiga reggae uravyumva upende uspendi visha kwa sportif festival Samigo mbirangire ibitera muri vyinshi Bujumbura kubgawe isamo yibonye gute muri entertainment muri rusange isama irabereye ikigwa gikomeye cyane entertainment yego isama irabereye ikigwa kandi isama novuga yuko ku bantu bo babona kure babona ibintu kwa mbari bo profita ku bintu bibaye muri no sama birashobora kubera kuvyaza umusaruro mu myaka iri imbere kubera hariho revolution runaka urabyumva ubu ndabonye yuko akamo twagiye turatera katigeze kabimfa tukiri ngaho nyene twako turavuga ibitaramo byo muri sama turabona sama igomba itangura haraba friend of Amstel haraba igitaramo cha Kidumu cha Emilio 200 haraba n'ibindi bitaramo byinshi cyane basi tubwire ugeraje ni isama ningene ibitaramo vyabaye ubona umuziki w'u Burundi ugeze he umuziki w'u Burundi warugeze ahantu heza vraiment kandi haryoshye gusa no problem ihari ingorane hari aba profit aho umuziki ugeze sabarundi urabyumva ikibazo kiri ngaho umuziki aho ugeze hameze bon mugabo ingorane aba profit aho umuziki ababikoreye umusaruro sabarundi bari ko barawuronka kuko nkubare nk'abaremvyi benshi nk'aba D1 ba Berry Music ba kanda tufate nka music reka tufate nka D1 na Love Music bikamfatire kuri abo babiri kubera nabaririmbyi vraiment nzi neza ko bari abantu babashizemo amafaranga urabyumva barafata imitahe barabashiramwe barafata ibihumbi by'idolari ati reka tumuproduce no muririmbyi tumukorera ibintu vyiza tumwambike neza ase neza umva habageze yuko ari nk'umusaruro n'umuntu yamushize nk'amafaranga nawe navuga ati naramushize nk'idolari zanje ibihumbi bingahe reka naje ngaruze na makeya urabyumva mugabo hageze yuko garuza ayo make siwe yaronka
baca bazana umunyamahanga ati bana ahantu nabonye ubu ni sawa reka tujeyo ukashusanga umunyamahanga bamukubise za miliyoni nyinshi koze ngo manda gwa karorero abyumva ubu ariko aravuga ibintu vya Bruce Melody yaje ngaha ku inoti yariye yo muri 2018 mugabe ya concert yarabaye barujuje genda kuri nuzenya kuri page ya Keza uraza kubona ati naho Bruce Melody ataje abantu bazi kubera kijya gihe acyakora Fizo yarimwo Frank Janose ka TV Kidumu ntiyari kuri list yajubwanyuma uravyumva me concert kwepo none uciyumva amafaranga uwo yaba yahawe kandi ayo yari yahawe kugira habe bijya ngene vyabaye uravyumva akwabo ayo mafaranga udashobora kuyahereza abarundi ukabahereza kubera umaze uteguye concert niniya na communication cigira nini urinvesista muri communication kubera ntazoza kumukubita ate juste gahere mvugire vya kino giteramo ataguhaye inoti ayo mafaranga yene aguhereza aba investissejemwe niyo akuza ikintu kikaba kininiya kimaze kuba kinini abantu bagaca bacitabira uravuga mwene wacu tukiri ngaho nyene ni na Bruce Melody binavuga ko yaraye mu gasho kuva avuye kuri aeroport kura kuripa nibisanzwe nafi zo mu Rwanda barigeze kumufunga naye nicubahiro umukuru gweruka kubivuga hatwese yaduhereje mu gasho uravyumva twese tugenda n'ivyaha mugabo tugira ku kigongo cy'ikivunga none urabura mbe urabizi yuko wewe shora no kukuramutsa nabi ikaba infraction urabona ameno waje aha twese turafite hari abantu benshi ngaha bagenda bidegemvya mugabo kubw'ikigongo cy'ikivunga turiko kwera ivye turabantu turacumura uravyumva manake nini namba hari amasezerano yigeze kuhaba ahubwo gikintu gica kimbabaza organisation yiwe ko mperuka Bruce Melody mukuza ngaha mu Burundi habaje kuza timu yiwe niwe yitegura iki giteramo niwe yaciteguriye ku mahera yiwe none kubera ntushobora kuja kuri affiche ata amafaranga arasohoka je ndabizi ku artiste bose urabyumva nato bayo yose yasohotse avance yuba bamaze kuyakira kugira wemere kuja kuri affiche y'igiteramo namba mwaka wa 2018 Bruce Melody yaratoye ibingorongoro by'abandi aratora Frambo aratora n'amanyamerika agasheze imiliyoni 100 ntavyo nzi je nabonye bavuga ngo hariho deux baba yemera Daveri $2000 zo kwa Biden agaca haba n'amaframbo y'amafaranga tukatugora kuronka urabivuga mwene wacu uvugura abakamera y'amafaranga jewe man twebwe mu nde yacu nta circulation irimwo me mafaranga twumvise miliyoni 30 ncanumva n'umutima urasira ati 30 miliyoni kweli banazipanaga ya mu 2018 ampisa mu 2018 urabimbaga mwene wacu uri sentir nimekisantire rero nambo aratoye billet mwaka wa 2018 billet ukayitora sivyo ukemera kuza kuri affiche gusa ikintu gusa cyo nibuka ugusiba kwa Bruce Melody mu giteramo ivyamuvuyeko sivyo ni ingingo zafashwe n'abayobozi b'igihugu ciwe bavuga mwene wacu mugabo umu investisseur rero ngaha yari yamaze gushira imitayi mu giteramo ciwe kandi ico gihe ntivyabaye kuri Bruce Melody wenyene wibuke yuko na Medi hari hateguye igiteramo na DJ Paul na wene bababuje ari babiri sivyo c'est-à-dire quoi namba yaratoye amafaranga hama timu yiwe ikaza ngaha zikibazo nibaza none kubera iki iyo timu yiwe none bigenda gute iyo timu yiwe kweke itabanje kwanza kuregulariza ayo mariere ivyo birarane kwa namba yaratoye amafaranga amwenke mene wacu bako batona kuja ku ma double mission urabimba mene wacu hari abantu bashobora kuza kuri double mission bigenda gute wowe uze mu gihugu uzi neza yuko muri ico gihugu uheranye amafaranga hamwe ukarungika equipe iza muri ico gihugu kuza kugutegurira karere bisigura ko mu gupanga akarere ikintu cyambere bari guhera ko ari kurondera toussaint ati muvandimwe muvyaranje ko twebwe n'abanyarwanda turabavyara ati muvyaranje frambo yako chukua
sivyo frambu yawe ngiyi amadolari yawe ngaya sawa sawa hama rero tugende kumutegera kuri airport amweke hoba hari ikindi kintu kinyegeje inyuma y'ibi bintu kora sinawuri ingene umurimvye nka Bruce Melody uravye imitahe yashizemo nga yarenze miliyoni 50 kuza gukora ico giteramo nga kora ikintu kimwe Bruce Melody turavye n'ama interview turavye kuri social media amafaranga arayafise kwa nta kuntu wozana jet privé narabikurikiranye byose kuri televiziyo y'u Rwanda ikiganiro wa mu communica imbe yitwa ndi wa mujama ari umu journaliste yavuye mu Rwanda amaze kuza 2 fois fata kuma mesa yaraje ngaha kandi abajama ni bamesha fata kuma mesa yari yarangije agenda ahantu ata connection ihari ku buryo ebana image abajama abatupendaga ico kiganiro rakiravye qualité yafata kuma mesa mbi fata ku mavuta mbi image mbi so imeze ukuntu urabyumva bicikagurika kandi yabigize express kugabanya quality man abajama wanda bo communication yiwe urazi yuko ubu yari yaneze ati ngo umuntu azomukoresha ikiganiro ngo azobukinga akona kagaye batuzanira abatipe uravyumva ameno wacu kuno kutugaye d'abord yaje urumva nuwaje na staff yarungitse ni staff barungitse baje kudusuzugura bina bikwamirisha ukweli kwera ntushaka kubwira yuko umuntu aje gutegura igiteramo umuntu sivyo agacaza yateguye yuko adakeneye n'umuntu amukoresha ikiganiro ati kugira ukoresha ikiganiro urabukinga sivyo urabisaba kare kigira kabiri agacakora ikiganiro ya televiziyo y'u Rwanda agacha yaranje akaje ahantu ata connection ihari nama sinzi ko ntihabigenjeje karite ya fake gendo rabi ico kiganiro cumesha muri twaraki na ntuzenya karite fake urabyumva ikigira kabiri amatwa nsumira team ya toussaint yararondeye management ya Bruce Melody ntibigeze bashaka yuko ivyo bintu bija mu mucyo c'est-à-dire abatipe barashobora ni bibiri swate bajenga ugira ico giteramo ntibagikore ko ntumbwira umuntu yagira jet privé yuko yobora amafaranga yo kuriya nyuma n'ibintu mwe ni ibintu bisaba gukoresha ubwenge bwinshi ukabija mu mizi ukaraba impamvu ivyo bintu byose byabaye fata ku mavusa ko igede ni maheruka ngaha ko n'ubu TV ntanazi ko bwamukoresheje ibiganiro mugabo no musa gacha exige ati mutanyandikiye ikete bimwe bya tetero yagira cyagiye mutanyandikiye ikete sindabaye ikiganiro wowe numva yuko abari mikino nga niyo mpamvu rero ibi bintu ni ibintu byo kwitondera cyane urabyumva abantu bamwe ntibaze kugwa mu mitego y'ibintu batazi bashobora mu mitego basange hari ikindi kintu kinyegeje inyuma yavyo mugabo twe tutazi kubwawe bibaza ko ico bacinyegeje kugira umuntu ayite mu gane wacu aho n'ubutungane bukora nico cyabereye bagira bavyita amatohoza yimbitse kubwawe rero kubwawe ati nta muntu ashobora gufata kuzana jet privé ngo aburi miliyoni 30 z'amaro gute uzana jet privé gabura 30 miliyoni gute kandi urumva ikintu kigira kabiri iyo amafaranga yemera imbere y'ubutungane unaripa umaze kwemera wemera ati yego fini unaripa ubwo bimeze urabyumva gusa niyo mpamvu rero ibintu mwe nibi urarindira ubutungane bagakora amatohoza yawo bakimariza mwambiri urabyumva mugabo ntagira abantu bapfe ndayigira ibimenyesha makuru vyitondere cyane no dosi bapfe kwandika ibintu batazi na tuse sinzi ko abonye yabashati bamenyesha makuru mukuri ibintu by'amasantima kwa iyi affaire isi affaire isanzwe niyo bagende pole ntibapfe gusunikwa n'umuyaga twebwe twihagararire yuko twumvise umunyamahanga mumuhaye miliyoni 30 nizi wacu bishi hapo bakagomba kujamwo nabangine batabafata ndani agasho nikigera kuzurura bitse batabafata ndani bava ari abantu bakurupuka bagafa guposting ibisusuniswe n'umuyaga vyose urabyumva bitonde ya modoka yene nanga niwe yigwatitse kiya kiduga Bruce Melody agira sena rurabizi yuko ingene imeze umfitiye inoti ndafata ivyo ufise niko bimeze bikubiza kwindi point dasanzwe nina Simbizi wa Semavumba ariko aravuga ku kintu cerekeye uko nyene
kurara mu buroko kwa Bruce Melody bivanye n'ivyo yagirizwa ni bisanzwe mwene wacu nakubwiye kare ko nawe wafunzwe umuntu kugira arare mu gasho bivana n'icaha aba yakurikiranwa ko yagirizwa yikekwako présumé babita les présumés pables urabyumva mwene wacu wikekwa kw'icaha niyo mpamvu babita garde à vue sinzi kwabanye Twitter y'ubushikiranganje bw'umutekano ufungwa icamaso urumva kandi ufungwa kumvo z'amatohoza aho nta cyaha kirimo rero ikintu kimwe escroquerie nico yagirizwa escroquerie ni kimwe mu vyaha bihawe n'igitabo mpanavyaha cy'u Burundi umva escroquerie ibaho hariho ibintu biranga escroquerie kubera burya escroquerie hariho ibya civile ntibifunga umuntu bo ibya pano hariho ibya civile na penal pana kimaze kubi sinovyita ibya civile kuko kimaze kuba icyaha urafungwa kibaze genre uvuga gute amatati hariho amatati n'ivyaha bamwe no wacu iyo ukekwa ko icyaha inyamiramabi zirafise ububasha bwo kuguhagarika kumvo z'amatohoza urabyumva ziraguhagarika iminsi itarenga 7 n'amategeko bamwe wacu zisubirizwa ko rimwe nkuba amazi iminsi 7 ataraheza arashobora gusaba umushikiriza amanza ateba no muntu sindaze amatohoza nyongera yindi 7 iyo vyanse niho acamurungikira parki mugabo inyamiramabi irafise gukora dossier kugira ko amatohoza ihejeje gakikurungikira ubutungane uravyumva mene wacu yego mwene wacu rero ujya muvandimwe namba yarageze imbere y'ubutungane akayaga nuwo afitiye amafaranga ayo mafaranga bikaboneka yuko habayemwo escroquerie ngo yari yaramublose jibyo ntabyo nzi ibyo nivyo ubutungane nibo bamenye ubutungane muhungu n'imama ubutungane burigenga nta muntu abwinjirira bava mene wacu rero wewe ntuzokora ikintu wibaza ngo nta butungane buhari twiyagi payo ni escroquerie nfanye escroquerie eti butungane batakupiga mpiri urabimva mene wacu rero umuvandimwe umuvyara bita abavyara abarundi n'abanyarwanda turabavyara nambe yari escroquerie umugwiza atunga tusi urabyumva tusi akaba afise ivyemezo ati no muntu yarangiriye escroquerie urabyumva kubera uno mwuga wacu dutanga umunezero imidagaduro jeve makivyango mimi impande zose no bahanura yuko borayo ivyo bintu bakabiheza neza urabyumva kubera twebwe turisavye gutanga umunezero uva twebwe aba artiste nitwe tutwemesha imbohe nitwe turemesha abari mu bitaro nitwe turemesha abagomba kwahukana nitwe turemesha abantu bose imitima yabo ikarema none twebwe duciye dupfungana none umva babantu zambohe babagwa byabisuma dufate nk'ubaye nk'urusuma bariko ratera igaro ingene rukibino telefone mugabo gacagumva ati kinyafu iki hari gihe duce rumara umwanya ukwiyumvira kukwiba ukaba uheze ubundi munsi urabayeho nico twebwe tugejwe twe tugiye cyo bita divertissement divertir wariza amashuri menshi ndabizi muri sanse dufise akora n'umwuga wavumwe uravyumva twebwe turi ngaha ntiturabe ngo nuko ari umunyarwanda ngo cyangwa umutanzania mugabo twese duhari kugira duteramishe abantu nico twaremewe mugabo iyo uteramishije abantu bikajamwo urudandazwa muri ico gihe hamaze kujamwo ibintu by'amafaranga mwene wacu burya amafaranga ninde afere amafaranga bimaze bavuga ati umunezero wawe ugugwa amafaranga
ugutanga umunezero kwawe kugugwa amafaranga muri ico gihe babayemo ibindi bintu mugabo kugira tugarde bajya abantu bakurikirana uwo munezero bagume bamumvise yuko ati aba bantu bakuru urwo rudandazo rw'umunezero ko natuse burya n'umuntu atanga umunezero sana Gera Plaza urabaza Gera Plaza buri gihe ngiye nahanyohewe nta musi numwe barafata nabi kuri Gera Plaza ugiye kuraba nuno muziki w'Uburundi ugiye kuraba haciye igihe ubona haza abantu bamwe habaye n'amajambo menshi gucereka umuziki wacu n'u Rwanda bakavuga ati kugira ngo umuziki wacu ugere ngaha twarazibiye abanyamahanga kubwaho ubona uvyakira gute wumvise ko avuga ko umuziki wabo ngo ari mwinshi cyane Bujumbura kubona umuziki wabo tuvuza cyane gusumba uwabo ko bawuvuza hariya mwene wacu nukuri ko Imana nta muziki wabo je ngo manda mvugisha ukuri nta muziki wabo uvuzwa cyane ngaha gusumba w'abarundi uravuga mwene wacu gusa akeza karigura indirimbo imaze hari abaririmbyi bamaze kwiyubaka mu bihugu byabo barafata ibihugu byabo baraba loko mu bihugu byabo baraba lokal rero iyo umaze kwikwiza nese nakoretse yuko amanyarwanda ndayafise nga ntashobora kubura kamega ponyo kagasohoka aho kasohotse nibyo bisigura yuko mwahaturi yasuko mwene wacu bandanya n'itwanye wayatweretse nasigasa amanya sigice yego Sichugwana noniki none nochanza ngaha ngashaniyemera ngo je ngo ndumu miliyoneri w'amanyarwanda mfise umuntu miliyarderi mfise amanyarwanda uravyumva mwene wacu cyo tubwizanye ukuri kajya kapavenye gusohoka ntibisha bisigura yuko ngo wafashe igihugu waya sivyo na gato gusa imiziki yabo hari imiziki yabo vraiment bimeze bo idushikira ngaha uravyumva mwene wacu ni nguko natwe ngo dufise imiziki ngaha iba yafatishije no mu Rwandika jayo namandaba abaririmbyi narabiravye interview ntuzenya Bface yagize mu Rwanda bago bamubwiye ati Kiriku na Double J kubera iki indirimbo yayo bisusu nayikoreye ama challenge hari ya mu Rwanda mugabo Double J niyo cyajanga tucanga tuvuge ngo urumva ngo mutwara yasuko bimeze iki akeza karigura isobaye gupenya irashika kwa ntonsiguririra mu Burundi ntabayitirizateur ba YouTube ibihumbi 500 dufise ntari ibihumbi 200 bakoresha YouTube dufise ngaha none amayo ma views menshi two tuyaronka Facebook none oya ego ndeko ndakubwira kuri YouTube nta barundi ibihumbi amajana aya babiri bakoresha urubuga rwa YouTube ngaha uravyumva mu gihugu cyose none ko dusanga umuririmbyi afise umuriyoni w'amaviews ayo maviews abayahawe n'abantu okay abarundi bose mu 200 bamubonye badanashika ayo bandi ko bafise video fise miliyoni nambari 3 z'amaviews ko nakafise n'abarafise miliyoni nibavuye nese abo nyene bamuravye uravyumva concert yatesheje ikuzuza abantu n'abantu bashika ibihumbi 10 baba bahari babavuye he none ufise umuriyoni w'amavi c'est-à-dire dufate muri ico gihugu nyene cy'u Rwanda harimo abantu barenga ibihumbi 10 bamaze kuraba uwo muntu dufate aba bantu bose ahantu none baje niyo kuzutsa uravyumva c'est-à-dire baramukunda baramukurikirana ni Bruce Melody je namwibuka 2014 niyo yaje mu Burundi azanye na Super Level azanye na Riderman ndabibuka bashikiye mu Kigobe afise indirimbo yitwa za ntujyuhinduka ni rya kabiri je nga bino bintu bibaza ko ku muziki uri no mu Rwanda byo basigira ikina cyane kino kintu isomo twese entertainment z'ibihugu bibiri ibi bintu nakubwiye ati ni ibintu byo kwitondera uravuga meno wacu kubera je ndiko ndaraba organisation ya kino giteramo cha Bruce Melody nke cyari giteguwe ku mahera yiwiwe uravyumva kandi azi na Toussaint je ndamuzi mwe no wacu se ndamuzi umunyamateka uravuga meno wacu Toussaint n'umunyamateka kuko ntosigura yuko staff ya Bruce Melody itigeze imenye vya Toussaint uravyumva mwene wacu namba Toussaint atigeze arondekwa uravyumva ibi bintu biba birimwe agasuzuguro ko ntofata umugwiza atunga nka Toussaint
hamwe ugafata umugwiza atunga asanzwe atugaburira twebwe ugaca umusuzugura motifu ngo nuko we waje kwitegurira igitaramo cyawe amena wacu niyo mpamvu rero ibi bintu nukubirabira hagufi aho umugwiza atunga tuse umugwiza atunga Jonote tuse arasharindiriye frambuyi bo ja amaze imyaka 4 we naguhaye biye wanse kuza basi kutanse kutaje mutwanje niyigire fata taxi ndaria yandire mirimo Natasha toussaint taxi menate none basi ide mu gihe ndari gushikane mutwanje niyigire una 4 ans akosa kagaye gamwe no wacu matonsumira bari bloqué bara mu brose ku bloquer tous jero tous bara mu brose ku jero mu bloquer tous ne banani bari bloqué kasumi si ba uko ba Rwanda iga tous haye billet abanyarwanda Bruce Melody yakuye Bruce Melody yavuga ngo management Bruce Melody c'est le marchandise uravuga meno wacu nakurika yavuga ati ngurumva ngo management non mais marchandise c'était toi wewe ni marchandise management idandaza lo marchandise lo marchandise yari kiragugwa yashize sasa rero okay marchandise shafik irizanye ba umwanya uriko uragenda simbizi n'igihe kiri cyari gikenewe tutova ngaho tutavuze ndumva ndaheza kuvuga dabo umwanya marchandise kamesha kamato uravyumva aho ni ku bantu bavuga ati ngurumva no akagaye ikintu zova ngaho tutavuze nukwikura akagaye umva kamwe no wacu akagaye aba bantu baramaze kubona yuko uburundi niyo tere umuntu wese aza kwigira ibyo ashatse umva kamwe no wacu hakene kubona yuko n'abarundi nabo tuzi kwiha agaciro uravyumva nukwerekane ko mu Burundi nta midugi hari uravyumva amahoteli hari nkuko ari moneza bitweretse uravyumva kudufata nabi jewe ikintu kuva ngaha tutavuze icyo kibaye kuri Bruce Melody bantu mufise amafaranga mwevetisa mu myidagaduro batahure yuko twebwe duhari batahure yuko abari nje abarundi bahari uravyumva abanyamahanga ba muzana ejo bakagenda badusuzugura bakatuye ko batashe tumaze n'umugwiza atunga aba yabitangiye bakamenya ko tashanza baze bakanamu block trop c'est trop uravyumva namba byaranse bimwe navuga mu gihano duherukana namba byaranse mu baririmbyi ba kera hari abapeti bashasha bafise inguvu bashira imitahe simbizi ndagushimire sana nizera ko n'ikindi gihe nitwabahamagara muzo twita jewe n'ikindi gihe apa nyama mbaya uravyumva mwene wacu je tuzoyaga uravyumva abavuge miye mafu reka ndabashimire wowe wese mwahevyo murimwo murabana natwe gutambarira biramugaza mbese biranagwaza ariko mukabana muterwa wa rukundo kuri mikoro juste yake dream of more like black man nigishini black mukabana ndiribiza vyose byo kuvura ku mubiri ko vyose birawaza ndabwira ati bye bye ciao la vista ura ushiro mushiro hushla none